ubwa mbere umugwi Severe ushitse muri no ntara ya Bururi haraheze imyaka itari mike, imyaka igera kuri 3. Umugwi Severe uje hano ukaza kubaza abene gihugu, ukaza kubugura imiryango kugira ngo abantu bose bo muri kano karere basanzwe bafise ico bashaka kwitura umugwi baranwa ko karyo. Warakwiye mazone yose, uraja makomine yose, turaja mbere ngira no ku mitumba, turugururira imiryango kugira ngo abantu bashobore kuza kutwitura. Baraduhaye makuru afatiye kuri kahise duhereye mu bihumbi uko cari igice kihera ku gihe twofatira mu gihumbi kimwe amajana 962 ugashika mu mwaka w'ibihumbi 2008 aho itegeko ryari ryarashinze. Muruka ko umugwi waranguriye ico gikorwa hano mu ntara ya Bururi hari ku magenekezo ya 20 Munyonyo gushika kuri 12 Kigarama mu 2017. Ico gikorwa cararanguwe mu ibanga ntangere kandi cagenze neza. Umunyagihugu wese yarasabwe gutanga umuco kuri ico cyose yifuza gushikiriza umugwi. Abene igihugu bose bari basabwe gutera agacumu k'ubumwe muri ico gikorwa gihambaye. Atayindi ntumbero twari dufise atari kurondera ukuri kuri kahise k'igihugu. Nuko kuri n'ubu tukiko turarondera kuko ari ukuri kuzodushikana aho abarundi banywana tugashika kwiterambere rirama. Banyakubaha mwese mu cubaro ciwe. Umunsi rero turi ngaha nk'abagize umugwi Severe nakanya keza ko kubakengurukira cyane cyane mu ntara ya Bururi uburyo mwatwitavye muri ico gikorwa twakoze haraheze hafi imyaka 3. Twarashoboye kuvugana no kwakira abene gihugu bashika ku bihumbi 2 na hafi na 90. Amavu yabo twararonse n'abandi twokwita inararibonye bashika hafi 30. Bariganiye umugwi Severe idonido y'amakuba yabaye guhera ico gihe c'igihumbi kimwe amajana 962 gushika mu gihumbi kimwe amajana 993. Amakuru batwiganiye yadutumye tumenya abantu bashika hafi ibihumbi 2786 bishwe, abandi bakagenda amazi mayongo muri ivyo bihe byose bitandukanye vy'ugwimo. Ikindi tubakengurukira ko nuko abatwitavye batari bake cari gitigiri ciza gishimishije ko bashika hafi 1176 bavuga bati ibi bintu twebwe naho tubibabwiye n'ikindi gihe muzogaruka turashobora kubisubiramo canke n'igihe hoza uwundi muntu yifuza ko tubimubwira ko idonido turashobora kubivuga ku mugaragaro mu ikoraniro. Hari n'amazina y'abene gihugu ashika hafi amajana 388 bamaze kumenyekana hano mu ntara ya Bururi bavuzwe yuko boba barakingiye abandi mu bihe canke mu gihe bari bageramiwe. Izo nkingu z'ubuntu nazo rero nabo gushimirwa kandi turazi yuko n'Imana rugira byose nanjye nizo shobora kubatera iteka ku gikorwa ciza bakoze. Haramaze kuboneka n'abantu bashika hafi 90 bamaze kuvuga bakemanga ku mugaragaro yuko batubwira bati twebwe twaratanze imbabazi ku bibi byose twakorewe. Banyakubaha mwese mu cubaro ciwe. Twagarutse rero hano mu ntara ya Bururi kugira ngo tunoganze. Tugiye kumara hafi amayinga 2. Igice ca mbere kizomara amayinga 2. Turiko turatohoza ku matohoza yimbitse ku kiringo c'igihumbi kimwe amajana 972. Tugomba gukora amatohoza yimbitse kugira ngo
dutohoze neza dufatiye kuri bya bindi batubwira abantu bizanye mugabo ubu natwe ari twebwe tubaza ibibazo kugira ngo tumenye ido nido y'ingene ibintu byagenze. Tuzohera kuri ico kiringo ariko kandi tuzobandanya tuduga kugira ngo dushike ku biringo ku byaba byarabaye mu 1988 mu 1991 mbere byabaye mu 1993 bene byabaye nyuma y'igandagurwa ry'umukuru w'igihugu Melchior Ndadaye. Ngira muca mumva intumbero yuko duhera mu 1972 zumvikana nuko tuzi yuko abantu b'inararibonye bo muri ico gihe abenshi bariko baratambuka, abandi bageze mu zabukuru, abandi baramaze mbere no kwitaba Imana. Twifuza ko rero batama n'abatamakazi batogenda bataduhaye amakuru yabo ngo baduhe umuco ku byo babonye, ku byago byabashikiye, ku byago byashikiye Burundi, kandi turazi ko ngaha muri ntara ya Bururi naha ibintu byahashitse nkuko twamaze kuvyiganirwa na benshi bo muri ino ntara.